Biranezere cyane kuba mpwemu yera atadusize twenyine ataduhaye ubushobozi kuko yaduhaye ingabire. Izo ngabire iyo zishizwemo ububasha bw'Imana aribwo bwa mpwemu yera nko twabivuze mu gice giheze, turabona neza ko umubiri wa Kristo Yesu ushobora gukora muri iyi si neza, kandi uwo mubiri ukorera mu bwoko bwose, mu mahanga yose no mu ndimi zose. Turashima cyane ko duhagaze imbere y'Imana twizigira neza ko yaduhaye ububasha, nk'uko yabwiye Yesu Kristo yabwiye abigishwa mu gikorwa akiri ku isi, yarabwiye ati nimugende mwirukana abadayimoni, mukiza abagwayi. Gushika uyu munsi niko bikimeze. Ubu rero turiko turasohoka mu gice ca 12 twinjira mu gice ca 13 c'Abaroma, aho tugiye kuraba none uko dukwiye kubaho ubuzima bw'abakristo, ubuzima rukristo muri iyi si. Twaravuze mu gice ca 12 bijanye no gutanga imibiri yacu nk'ibimazi, kandi ngo ntitwemerere isi ko ihindagura ubwenge bwacu nko yishakiye, nko twabibonye mu gice ca 12:2. Twaravuze kandi bijanye n'ingabire twaronse n'ingere tuzikoresha. Twasanze bishoboka gose kandi vyoroshe gose ko dukoresha ingabire Imana yaduhaye mu buryo busanzwe. Ivyo ndaza kuvyongera ko ibindi bintu bibiri. Kimwe, ndavuga yuko Imana yaduhaye ingabire zisanzwe tuvukana, ingabire zo mu buryo busanzwe turonka ubushobozi, ubumenyi, ubuhinga tuvukana. Ubwo bumenyi cyangwa ubuhinga tukabukuza, nko kuririmba, nko kuvuza ivyuma vyo gucuranga, gukora ibiharuro, indimi n'ibindi. Ivyo vyose n'ububasha n'ubumenyi, ubuhinga tuvukana. Ariko kandi iraduha ingabire zo mu buryo bw'impwemu zitari ingabire zisanzwe. Ingabire rero zo mu buryo bw'impwemu nizo twavuze mu gice ca 12. Ivyo rero tubihabwa na mpwemu yera. Iyo mpwemu yera atuje ko tuba dufise ububasha bwo gukora atari mu buryo bw'ingabire canke impano dufise zo twavukanye, ahubwo no mu buryo bw'ingabire twahawe na mpwemu yera. Ivyo bintu ko ari bibiri rero bigahurira hamwe kugira ngo tube abantu b'inkomezi. Tuba dufise ububasha bukomeye muri iyi si. Rero nizigira ko duca tugenda dukora ibikorwa bikomeye cyane kubera izo ngabire tuba dufise, kuko imibiri yacu tuba twayihaye Imana, n'ubwenge bwacu biba vyahindutse, bitahinduwe n'isi ahubwo vyahinduwe na mpwemu yera, agashobora gukoresha izo ngabire nk'uko agomba. Rero tugomba no kuvugana mu gice ca 13 rero ubu. Nagomba rero tubandanye dutahura muri kice ca 13 uko dukwiye kubaho. Noneho ni kubandaniriza kuvyo twize mu gice giheruka. Ubu rero iki gice kitwereka uko dukwiye kubana n'abategetsi n'abaganza, abatuganza, abapolisi, abo muri leta, ubwo butegetsi bwose, bwobasha bwose turimwo tubayemwo. Igice ca 13 rero dusize gutyo ngo tube uko twishakiye. Rero mu gice ca 3 turabona yuko dutegerezwa kubahiriza abaturongoye, ngo umuntu wese nagamburukire abamuganza, kuko atakuganza kutava ku Mana. Ntibisigura ko ruri umukristo ucubaho ubuzima wishakiye ngo ugararize ubutegetsi bugurongoye. Oyaye, barya baturongoye bafise ingorane zabo, bafise bitameze neza baba ariko barakora, ariko duteza kububahiriza, mbere tukabasengera barya batuganza. Paulo rero aratwereka impamvu zitatu zikomakomeye zituma dutegerezwa kubana neza n'abaturongoye, tubumvira, tubitwicishije bugufi abo baturongoye. Hari imvo zitatu rero atubwira. Impamvu ya mbere aratubwira ati, ndagusomera kuri uyu murongo, aratubwira ati umuntu wese nagamburukire abamuganza, kuko atakuganza kutava ku Mana. Tugamburuke, kuko naho hoba hariho ubutegetsi butameze neza, ubutegetsi butatunganye, nukumenya ko Imana ariyo yashizeho ubwo butegetsi. Yitabishaka ntibwari kubaho. Rero duteza kubona Imana muri ubwo butegetsi. Rero ivyo bintu bitatu Paulo avuga, reka icambere tukirabe muri umurongo wa 4.
impamvu ya mbere dutegerezwa gutahura iki kintu cyo kubahiriza abarongozi ni kuri umurongo wa 4 havuga ngo kuko ari umukozi w'Imana ku bwawe ngo akuzanira ibyiza. Raba biratangaje, raba kano karongo gakurikira ngo ugire ubwoba kuko atambarira inkota ubusa. Twebwe rero mu gihugu cacu abarongozi bafise ububasha bwo kubakomeretsa, bwo kubababaza. Kubera iki? Ngo bitwaza inkoho, twebwe wacu bitwaza inkoho sinzi wanyu, ngo haro ngo ntiyambarira inkota ubusa. Ngo niwakora rero ibibi umenye neza yuko abafise ububasha bwo kugirira nabi, ngo ntiyambarira inkota ubusa. Bisigura ngo iki? Bivuga ngo ashaka gukoresha ububasha Imana yamuhaye akakugirira nabi. Nimba umupolisi akubwiye ngo hagarara, kuko udahagaze afise ububasha, afise ubushobozi, ibirumvikana cyane, ibirakomeye cyane, kora ico bakubwiye. Kubera iki? Kuko bambaye inkota. Ikigira kabiri kiri ku murongo wa 5 ngo nico gituma ukwiye kugamburukira atari kubwo kurakirwa gusa, ariko no kubwijwi ryo mu mutima. Aha rero ijwi ryo mu mutima nico kintu Paulo yavuze ari mva yumvikana ituma dutegezwa kumvira abatuganza. Ijwi ryo mu mutima, agatima muntu. Ibi bigomba kuvuga iki? Ni ijambo ryiza cyane. Jewe nakuriye mu gisagara ca New York. Bamwe mu bagenzi banje ntabwo bari beza, bari abantu babi, bari abantu batari abantu bo kubana nabo. Ndashima Imana ko Imana yashoboje nkakurira mu muryango rukristo bakandera neza. Abo bagenzi banje rero barakunda kwiba imiduga, abapolisi bakabarondera, baba bafise amafoto yabo bariko barabarondeza. Maze babona abapolisi baje aho bari bagaca bahindukira ku madirisha bakirabira hirya, kuko batagomba ko abapolisi bababona mu maso yabo. Ndiko ndavuga iki? Ndiko ndavuga ko babana n'urubanza mu mitima yabo. Iyo ufise urubanza mu mitima wawe birigaragaza. Rero ngaha Paulo avuga ngo twumvira abatuganza kuko bambaye inkota kandi ntibayambariye ubusa. Ico twabonye umurongo wa 4. Mu murongo wa 5 naho ngo kugira ngo tugire umutima ukeye utari mu rubanza rutwagiriza. Igihe abategetsi bariko barakurondera basanga umutima wawe utunganye byagira, ivyo rero bizotuma udatinya, kuko umuco wawe uri mu buzima bwawe uzorasira abandi, uzokwerekera ko abandi. Ariko kandi uwo muco uravye nabi urashobora kugira ibiwuzibira. Ndibuka muri Afrika hari abantu bagira amatara bene yaya ndakoresha ibiryo, ugasanga itari racanye mugabo kubera imyotsi umuco wajyo ntusohoka hanze. Nawe rero umuco wawe ntiwemerere ko hari ibintu muri iyi si bituma umuco wawe udasohoka, bituma umuco wawe utagaragara. Ego mu mutima urafise umuco, ariko no ku mubiri ni vyiza ko umuco wawe ugaragara. Rero wirinde ibintu vyotuma ku mubiri wawe uwo muco utagaragara. Ivyo rero n'umuco ugaragara mu mutima, mu buryo bw'umutima nyene, mu vyiyumviro. Kigira 3 rero, nimba udafise mu mutima hatameze nabi, haravuga ibijanye no kuriha ikori. None umutima wawe utunganya gute ngo ntubemwo ibintu biwagiriza? Riha iryo kori, ubane neza n'abandi. Abafarisayo baraje kuri Yesu barabaza bati mbega tworiha itagisi, tworiha ikori? Arabaza ati nawe urariha ikori? Bariko baramuhaririza. Yesu arababaza mu buryo busanzwe, arababaza ati mbega nta kingorongoro mufise ngaho? Baca baramuzanira ikingorongoro. Arabaza ati mbega kuri iki kingorongoro hariko ifoto yande? Baravuga ati ni Cesar. Habwiye ati rero ivya Cesar ni mu bihe Cesar. Na Yesu rero yashinze intahe yuko ivya leta, ivy'abaganza dukwiye kubibaha. Reka kuvuga ngo je ko ndi wo mu bwami bw'Imana, ngo ubwo rero ngo ivyo ntibindaba, birakuraba. Paulo yavuze ati nubahe ivyabo, nubahe ivyabo. Arongera aravuga ati ngaha ku murongo ukurikira, cane hari umurongo ndakunda kuvuga uwo murongo cane mu ishuri abo nigisha kenshi na kenshi, aho yavuze ati mwirinde ntihagire umuntu umugirira ideni.
ivyo navyo mengo ntivyumvikana. Ivyo ni ibintu mengo tudatahura. Burya muri iki gihugu tubamwo abantu bose barafise amadeni, umuntu wese arafise ideni. Je nagomba rero ndagushingira intahe yiwanje ubwanje aho buba hose. Jewe n'umugore wanje kuva twemeranije kubana haciye imyaka ishika 57 twavuganye ko tuzobaho ubuzima mu buntu bw'Imana ata deni. Ndibuka umunsi umwe twashoboye gufata ideni n'igihe twari ko turagura inzu duca turiha ikiringo twamaze imyaka 57 ata deni dufata gushika n'ubu. Wovuga uti ivyo ntibishoboka? Birashoboka. Ushobora kubaho kuvy'Imana iguha, ntuje imbere y'Imana ngo ufate ibirenge ivy'Imana igomba kuguha. Imana nawe umukristo ntabwo izotegezwa kurihira amadeni wafashe kandi ugiye mu vyo itagomba. Amadeni Imana atari mu bugombe bw'Imana. Rero urashobora kugenda neza mu buzima bwawe ukabaho ubuzima busanzwe ku buryo utazoja mu madeni. Paulo ati rero ntimuje mu madeni ariko mukundane. Hari ibintu bitatu nariko ndavuga. Icyambere reka ndabikwibutse, uteza kubana neza n'abarongozi bawe kubera ko bambaye inkota. Icya kabiri utegeza kubana neza n'abaganza kubw'ijwi ryo mu mutima kugira ngo ugire umutima utunganye utakwagiriza ijwi ribi. Icya gatatu ni ku murongo wa 11 ngo nuko mwame mugira mutyo kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura, noneho agakiza kacu karatwegereje kurusha igihe twizereye. Paulo avuga ati rero kanguka, igihe cyo kwikangura kirageze. Paulo avuga ati iminsi iratwegereje kuko igihe kiratwegereje, agakiza kacu karatwegereje gusumba aho twizereye. Mbega murongo wa 11 agomba kuvuga ngo iki? Araduha impamvu igira gatatu dutegerezwa kumvira abaturongoye, kumvira abashizweho n'Imana kugira ngo baturongore. Ni kubera iki duteza kubumvira? Kubera iyi mpamvu, kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Avuze ati kuko igihe kirageze. Twese rero tuzohagarara imbere y'Imana igihe Kristo niyaza, duhagarara imbere y'Imana twese. Nagomba ndababwire iyi nkuru. Hariho abahungu babiri bato bakunda nyina wabo, ariko barabana na nyina ariko bakennye cyane. Nyina wabo rero yarakora yigoye kugira ngo aronke uburyo bwo kubafasha, bwo kubabeshaho. Mu ndwi yose bashoboye gukora neza bakamunezereza. Yarafata igipande c'umukate, yarafise agakono kuzuye ubuki, agacafata ubuki agasiga ko akabaha. Babaye abana beza rero muri iyo ndwi bakamunezereza. Yabahemba kubaha umukate usizwe ko ubuki. Umunsi umwe rero mu by'ukuri barakundana kandi barakunda nyina wabo. Nyina wabo yari wababesheje, baramukunda cyane. Umunsi umwe rero nyina wabo arasohoka aja kurondera, maze kuko atari hafi, umwana umwe aravuga ati urazi burya daza aho bwabuki buri. Aca rero aragenda mutoyi uwo bavukana aramuterura amushaka ku bitugu, akoza urutoke muri bwabuki ararya, akoza urutoke muri bwabuki aha umuteruye gutyo. Maze rero wa undi amuteruye araruha mukororera hasi. Amukororeye hasi bwabuki bwose burakoroka buramenekako. Raba ubuki ku munwa no hasi no ku mpuzu hose. Umviriza hano hantu. Ubwo nyine bakiri muri ivyo baciye bumva ibirenge vya nyina wiwe ariko araza. Ibuka barakunda nyina wiwe, ariko muri uwo mwanya mu buzima bwabo ntibanezererewe ukuza kwa nyina wabo. Paulo rero aravuga ati igitsibo c'ubugingo nzogihabwa. Si jewe jenyine nzogihabwa. Muri Timoteyo wa 2 igice ca 4 umurongo w'8 ati si jewe jenyine nzohabwa ico gitsibo c'ubugingo, ico gitsibo co kugororoka, ariko igitsibo co kugororoka kizohabwa abo bose. Umviriza neza ngaha, abantu bose bazokunda uguseruka
kwiwe. Bisigura ngo utegezwa kubaho ubuzima bukwemeza ko igihe cyose Kristo yoza uwo munezererwa. Raba rero ubwo buhungu bubiri bwicaye muri ubwo buki bwamenetse kubera ko bwabaye ubugaba. Ukuza kwa nyina wabo ntikwabaye uko umunezero, ahubwo kwabaye ukubacira urubanza. Dutegezwa kubaho rero nk'uko tubisomye ngaha, tukabaho ubuzima turindiriye ukuza kwa Yesu Kristo tubinezererewe. Kuko rero ngaha ngo niyaza tuzohabwa impera ihwanye n'ibyo twakoze. Urukundo rero ngaha muri iki gice biragaragara yuko mu gice cya 13 ari urukundo ari ikintu nyamukuru muri iki gice. Kunda ababanyi, kunda abatuzungurutse, kunda abantu bose. Rero uzobona ko urukundo rukora ibikomeye, kandi urukundo nago ni ingabire ya Mpwemu Yera. Ntushobora kuronka urukundo rukwiye udafise Mpwemu Yera muri wewe. Urakeneye Imana kugira ngo igushoboze kuronka urukundo rw'Imana nyene. Igice cya 13 rero kivuga ingene dushobora kubana n'abarongozi n'abatuganza naho baba badakijijwe. Ndashobora kuvyemeza nkavuga nti naho bo bari abantu batari abantu b'Imana, abantu babi, turategezwa rero kububaha, turategezwa kubana neza nabo kugira ngo mu gihe kizoza tuzohabwe ingero. Ingero ntituzoyihabwa n'abaturongoye, ahubwo tuzoyihabwa n'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndagusengera rero kugira ngo ubuzima bwawe ukuza ku Mwami wacu kuzobe ukumugisha ni kuzobe kurubanza. Imana iguhezagire mu gihe wakiriye inyigisho mu gice cya 13. Tugomba rero tuje mu yindi ntambuko turabe uburyo dushobora kubana muri iyi si n'abantu batuzungurutse, ariko kandi n'ingene dushobora kubana mu ishengero, abavukanye bo mu ishengero, kuko turabona ko dutezwa kubana neza mu mubiri wa Kristo Yesu. Rero abo turi kumwe mu mubiri wa Kristo n'umuryango wacu n'abavukanye bacu. Rero mu gitabo ca Luka igice ca 2 umurongo wa 52 turahabona umurongo tubwira ingene Yesu yakuze. Ngo Yesu yakuze mu bwenge, akura mu buryo bugaragara mu bw'umubiri wiwe, ngo kandi akura ashimwa n'Imana n'abantu mu buryo bune. Ngo iyo uri umukristo rero muri iki gihe hariho uburyo bune rero uteza gukuramwo. Reka turabe akakarorero kuri Yesu Kristo. Yesu yakuze mu buryo bw'ubwenge, bisigura ngo ubwenge bwiwe, ubwonko bwiwe bwarakuze, yatahura ijambo ry'Imana cyane, agatahura ibintu bitandukanye. Ikigira kabiri, umubiri wiwe yarashoboye gukura mu buryo bw'umubiri, agira inkomezi. Icya gatatu, yakuze ashimwa n'Imana, yongera kandi akura ashimwa n'abantu. Yesu Kristo rero yakuze muri ubu buryo bune, ariko abakristo bamwe baje ku rusengero banezererwa gusa gukura mu buryo bw'Impwemu gusa, bakamenya imirongo myinshi, bakamenya Bibiliya cyane, ariko ntibanezererwe no kubana neza n'abandi. Iki gice cya 14 kiratwereka ko tutegerezwa kubana neza n'abantu bose bagize umubiri wa Yesu Kristo. Umviriza uko avuga ngaha, avuga ngo udakomeye mu mwemere, udakomeye umunyantege nke mu mwemere, ariko si kumuhaririza ku byo akekeranya. Iri niryo jambo ritangura ku murongo ku gice cya 14, rivuga abanyantege nke. Hari abantu b'abanyantege nke bafise ibyo badashoboye gukora, bafise intege nke zabo. Akarorero ngaha ni nshobora gukoresha n'akarorero k'abana babiri mu muryango. Umwana umwe ashobora kuba ari w'imyaka 6, uwundi w'imyaka 16. Maze mama akabwira umwana w'imyaka 6, akamubwira ati we Jani, harageze ko uja mu gitanda kuryama. Arikabwira wa mwana w'imyaka 6, kandi ubwo ni 2:00. Yumvire ni 2:00 agaca muteka ngo aje kuryama. Mugabo Jani rero akavuga ati none kubera ki Yosefu atagomba kuja atagiye kuryama, je nafise imyaka 14. Iyumvire, iyo uri kuriyumvira nk'umwana wigereranya ku bandi bantu. Twe turakuze, ko dukuze turatahura ko umwana w'imyaka 6 abwizwa gusinzira cyane gusumba umwana w'imyaka 14 canke 15. Ariko umwana akiri muto ivyo ntabitahura. Ngaha ro muri iki gice nico ro bagomba kuvuga abanyantege nke muri Kristo, abafise intege nke muri Kristo, hamwe
bakuze, abo twokwita ko bakuze. Reka tubirabire hamwe kuko ni ikintu gikomeye cyane. Uraza gusanga mu ntango bamwe bavuga bati umuntu umwe afise ukwizera ko kumurisha byose, ariko uwundi akarya bimwe, uwundi ashima umunsi umwe, uwundi agashima ku yindi minsi. Ibyo turabibona kuri 5, 6, 7. Ingene hari ibintu bitandukanye umuntu akiri muto mu kwizera ashobora gukora n'ibindi adashobora gukora. Ugasanga hari bimwe avuga ati wokora ibi canke ibi ntiho bikora canke ntiho bikora. Muri ico gihe rero Mpwemu Yera avuga ku murongo w'indwi avuga ati nta numwe abayeho kubwiwe. Aha rero ni hame rikomeye cyane. Bigomba kuvuga ngo ibiriko biraba byose, nagomba ndakwibutse yuko igihambaye ihame rikomeye cyane. Hariho ibintu abantu bamwe bemerewe ibindi batavyemerewe. Reka ntanga akarorero. Hari abantu babiri muri Bibiliya bigaragara neza ko batandukanye n'abandi bantu bose. Abo bantu babiri, umwe ni Yesu Kristo, uwundi ni Yohana Umubatizi. Aba bantu bari abavyara, bari abavukana. Rero Yesu Kristo mu buzima bwiwe yari afise ingene yambara impuzu nk'abandi bose, mugabo Yohana yambara urusato rw'ingamiya. Yesu kenshi na kenshi yaraba mu bantu basanzwe, agasangira nabo, akagira mu misi mikuru, ariko Yohana yirira ubuki. Yesu yaba mu bantu, akaba mu bantu, akarara mu bantu, mugabo Yohana yaba mu bugaragwa. Abantu babiri rero turabona itandukaniro rikomeye cyane mu buzima bwabo. Ariko nagomba wumva iki kintu. Igihe abantu bagiye kubaza Yohana, bakabaza bati mbega Yesu umuyumvira gute? Yohana yavuze ati jewe simbereye no kugurura utugozi tw'ibirato vyiwe, arakomeye gusumba jewe. Yaramwubashe. Raba, naho batari bangana, naho bari batandukanye, yaramwubashe. Abantu rero baragenda kuri Yesu baramaza ati ese urya muvyara wawe Yohana umuvuga ko iki? Ari mu bugaragwa, mengo nakanyeshamba, ibishatsi ku mutwe, ngene yambara, ariko aravuga ubutumwa ari mu bugaragwa gusa niho yibera. Yesu aravuga ati umviriza, nta muntu numwe mu bavyawe n'abagore yoba ari mukuru gusumba Yohana. Yohana ni mukuru gusumba bose. Ntiyigeze amucira urubanza. Yohana ntiyigeze acira urubanza Yesu, Yesu ntiyigeze acira urubanza Yohana, bose barubahanye. Iki gice rero kivuga ngo naho woba hari ibyo udatahura, hariho amatandukaniro, ubudasa, ubahiriza mugenzawe. Umviriza rero uko yavuze. Hari ibintu indwi ngira mvuge ngaha muri iki gice bigaragaza uko dukwiye gufata abavukanyi bacu muri Kristo. Reka dutangure mu murongo w'8 muri iki gice ca 13. Umurongo w'8 uvuga ngo namba, umurongo w'8 mu gice ca 14, namba turiho kuba umwami, kandi namba dupfa dupfira kuba umwami. Nuko namba turiho canke dupfa turiho turaba umwami. Icambere rero utegerezwa kubaho ubayeho kubw'umwami gusa. Paulo rero ngaha ntizari impanuro, ntivyari vyumviro vyiza gusa, ariko aravuga, yabivuze nk'itegeko. Dutegerezwa kubaho mu burongozi bwa Yesu Kristo. Ubaho canke upfa uri uwiwe. Ntabwo uri uwiwe gusa igihe uzoba upfuye, uri n'uwiwe igihe uriho. Ubaho rero canke upfa uragaba, kugira ngo ugendere munsi y'uburongozi bwiwe, kugira ngo ntutsitaze bene data. Kigira kabiri, mu murongo w'10 yavuze ati, mu mpera z'umurongo w'10 yavuze ati, kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ica kabiri rero, igihe uri ku mubiri wa Kristo Yesu, waba mu ishengero kanaka, waba mu mugwi kanaka, waba mu ishirahamwe Kristo kanaka, nagomba ndakubwire, uri ku mubiri wa Kristo Yesu, kandi bajya nabo bari ku mubiri wa Kristo. Ubwo rero murabavukanyi mu mubiri wa Kristo Yesu. Yavuze ati rero, wibuke ko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ibuka natanze akararo kuri w'abana babiri b'abahungu bakunda nyina wabo.
mu bisanzwe ntibanezererewe guhagarara imbere ya nyina wabo igihe nyina wabo yaraserutse agasanga bafise ubuki bwabamenetse k'umubiri wose. Icyo ni kigaragaza ubugaba, ni kigaragaza kutubaha. Natwe rero uko tuzohagarara imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo dutegerezwa kugaba, tuzosangwe tudafise ibidutsindisha. Kigira gatatu, mu ntango umurongo wa 14 havuga ngo ndazi kandi ndemezwa neza yuko muri Kristo Yesu ko atakintu na kimwe kihumanya ubwaco. Ndiko ndaraba muri uyu murongo 14 tugenda ku 15 havuga ngo nta kintu na kimwe gihumanya ubwaco. Ubwo ruko atagihumanya ubwaco ndashobora gukora ico nishakiye cyose. Ego urashobora gukora ico ugomba cyose, mugabo uragabe ntutsitaze mwene so. Gutsitaza mwene so uragaba, wopfa umureka kurya ibi, kunywa ibi, canke kwambara kurya nimba vyotsitaza mwene so. Ubwo rero mu murongo wa 15 harabivuga neza ko muri iki gice ko dutegerezwa kubaho ubuzima budatsitaza bene data bandi, ntidutsitaze abavukanyi bacu, tugende ubuzima buri mu rukundo. Ndi mu ntango z'umurongo wa 15 ahavuga hati dutegerezwa kwibuka, duteza kumenya, duteza kugendera mu rukundo. Kigira gatatu ni kugendera mu rukundo, atari kugerageza gutsitaza bavukanyi bacu mu gihe turiko muri ubu buzima, turi muri ubu buzima rukristo. Kigira kane, mu mpera z'uyu murongo, ntiwemere ko ivyo ukora canke ivyo urya bibera ibitsitaza uwundi muntu Kristo yapfiriye, uwo Kristo yapfiriye. Mu yandi majambo reka nkoreshe kano karorero. Jewe mu buzima bwanje ndiyumvira ko kunwa iki kinyobwa ataco kintwaye. Ego urafise umwidegembyo wo kukinwa koko, ariko hakaba hariho mwene so azi kwica uriko urakora ari icaha. Pawulo rero ariko arakubaza ngaha, aravuga ati ko rero urongowe n'urukundo mu vy'ukora vyose, arakubaza ati mbega kunwa ico kinyobwa nivyatsitaza mwene so, ubwo ntiwogiheba? Mugabo ukavuga ati ohihaye mfise uburenganzira bwo kunwa ico nshaka kunwa, ndafise uburenganzira bwo gukora ico ngomba gukora cose, ndafise uburenganzira bwo kuja muri filime nkuko ndavyifuza. Ngomba kukubwira mfatiye ku ijambo ry'Imana, Paul avuga ati tugendere mu rukundo, nico cabaye ca gatatu, ariyo ntango umurongo wa 15. Mu mpera umurongo wa 15 akavuga ati ubeho ubuzima bwo kubahiriza icakorewe i Karvari. Avuga ati nimba hari ikintu cose cotsitaza uwo Kristo yapfiriye. Kristo yapfiriye he? Yapfiriye igorogota ku musaraba i Karvari. Rero baho ubuzima bwubahiriza igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Baho ubuzima nimba ari ivyunwa, nimba ari ivyukora, nimba ari ivyugenderamwo, urabe ko bidatsitaza umuntu wari we wese Kristo yapfiriye. Uhagarike na ikintu cyose ugifite uburenganzira bwo kugikora, ariko nimba gitsitaza mwene so wo ku mubiri wa Kristo Yesu, uteza kugihagarika. Ivyo nivyo rukundo muri Kristo Yesu. Ica gatanu ku murongo wa 18 havuga ngo umuntu wese akorera Kristo mu buryo nk'ubu aremerwa kandi ashimwa n'Imana, akongera agashimwa n'abantu. Uwo n'umurongo wa 18. Tubeho rero ubuzima bwemerwa n'Imana kandi bukemerwa n'abantu. Ntidukore ibintu bitsitaza bene data. Igihe nari nkiri muto ndibuka agapoeme nanditse kavuga kati ni vyiza kwibuka, ariko kandi ni bibi gukora ikintu gishobora kwica ibintu umuntu yakoze igihe kirekire. Muranzi abantu bashobora gufata imyaka myinshi bubaka inzu, hanyuma mu gihe gito y'imashini ikabisambura mu minota 5. Uravye ku matelevizion hari inyubako zirezire zatwaye imyaka myinshi,
hanyuma haciye akanya gato ukazibona mu misegonda 20 gusa birasambutse. Imana rero iriko irubaka abandi bantu. Uteza kugaba rero ingene uvugana n'abo bantu, ingene ukorana n'abo bantu, kuko ushobora gusambura igikorwa Imana iriko irubaka mu buzima bwabo bivanye n'ukuntu wifashe, bivanye n'ukuntu uvuga. Uragaba rero ubeho ubuzima bushimwa n'Imana mbere bushimwa n'abantu. Umurongo wa 19 haravuga hati nuko dukurikire ivy'amahoro no gukomezanya. Tubeho ubuzima bwo gukomezanya n'ubuzima bwo kurondera amahoro hagati yacu n'abavukanyi bacu. Uyu murongo ni mwiza cyane. Dukurikire turondere amahoro. Yesu yavuze ati hahirwa abarondera amahoro, abaharanira amahoro. Hari abantu benshi batakunda amahoro, bakunda ingorane, kuko mu mitima yabo haba hari ingorane, ntibagira amahoro. Rero tubeho twebwe mu buzima bwo kurondera amahoro, tubane n'abantu neza kubw'ubuntu bw'Imana. Mu nyuma rero aravuga ati mu murongo wa 21 na 22 avuga ati mugendere mu muco, mugendere mu muco, mu buryo bwo kwemezwa na Mpwemu Yera mu buntu bw'Imana. Hari ikintu kimwe novuga ngaha. Uyu murongo uvuga ngo ukwizera ufise ukugenderemwo mu mutima wawe imbere y'Imana, ngo harahiriwe umuntu atihinyura kuvyo yemera. Rero ukwizera ufise ntibisabwa ko ugutegekamwo uwundi kugenderamwo. Ni uko woba umeze nka wa mwana mukuru ariko arategeka wa mwana mutoye amubwira ngo ntugende mu gitanda ngo aya masaha. Mu bisanzwe urya mwana mukuru arafise ivyo ashoboye umwana muto adashoboye. Rero ukwizera kwawe gushaka kwakubwira uti ego ibi ndategezwa kubikora, ariko si ngombwa ngo ubitegeke umuntu wese abikore. Rero uyu murongo wundi ukurikira uvuga ngo ariko uwukekeranya wese iyo ariye abatsinzwe, kuko bitaba bivuye ku kwizera. Ikitava ku kwizera cose ni icaha. Mwene data, nimba hari ikintu yokora kitavuye ku kwizera kiba kibaye icaha, kivuye ku nkomezi z'undi muntu, kivuye kugutegekwa, kikaba kitavuye mu kwizera, ni icaha. Mu yandi majambo Paulo avuga ati dutegerezwa kubaho ubuzima bwo kwizera. Ikintu cyose tukagikora mu kwizera. Ibuka ko turi abantu bagendera mu kwizera. Rero ntidutegerezwa ko abantu basugumira abandi mu gukora ibintu mu gihe batarabibona ko bivuye mu kwizera. Ivyo vyama bishika mu ngo, vyama bishika mu masengero, vyama bishika mu kibano, aho abantu bagerageza guhatira abantu gukora ibintu. Ugasanga abana b'abakobwa, abana b'abahungu bategeka gukora ibi, bakabategeka kwambara uko gukora ibi, kandi ugasanga bategeka gukora ibintu mu buryo bw'isi, mu bintu bitari ivy'Imana bashaka. Uyu munsi ugasanga ibintu umuntu ariko arakora ntabikoze kubera ukwizera, bikoze kubera bisunikiwemo n'abandi. Rero wibuke ko tubayeho munsi y'uburongozi bwa Yesu Kristo, uko turazi ko azohavaza. Hanyuma turazi ko tubwirizwa gukorera mu rukundo, tubwirizwa gukorera mu muco, tubwirizwa gukorera mu kumenya ko Imana itezwa gushima imyitwarire yacu n'abantu mbere bakayishima. Turabonye ko tubwirizwa kugendera mu mahoro. Ivyo byose tukabikoreshwa na Mpwemu Yera. Mu guheraheza rero duteza kumenya ko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya no kunywa gusa, nkuko tubibona muri urya murongo mu murongo wa 17 mu mpera z'umurongo wa 17 ngo kuko ubwami bw'Imana atari kurya no kunwa, ariko ni ukugororoka, amahoro, umunezero vyo muri Mpwemu Yera. Ubwami bw'Imana ntibugizwe no kurya no kunwa gusa. Kugira ngo twemerwe mu bwami bw'Imana na mahoro n'ukugororoka n'umunezero biva kuri Mpwemu Yera. Uyu munsi rero aho hose uri unyumviriza, ndagusaba nimba waravutse ubwa kabiri, wige kubana n'abandi neza, wige kwicisha bugufi, wige kugira Mpwemu agucisha bugufi muri Kristo Yesu. Imana izokorera muri wewe. Unama dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagusabye ngo Impwemu Yesu yarafise
ariyo yemeye ikamutwara ku kubambwa ntiyakurako n'umunwa. Uduhe ubushobozi kugira ngo natwe tukwizigire, tugendere mu kwicisha bugufi, kugira ngo ntidutsitaze bene data, ntiturwanire ikintu na kimwe nticotsitaza abavukanyi mu ishengero ryawe. Dushoboze tubane mu mubano mwiza no mu bumwe, kugira ngo mwami hezagire ishengero ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.